Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza kino cigwa cacu c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe kandi na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarabonye ibitangaza Yesu yakoze, abantu benshi bamusidukiye inyuma. Turibuka ingene yahagije abantu barenga 5,000, n'ingene yagendesheje amaguru hejuru ku mazi, benshi bakagira ngo ni igihume. Ubu rero tugomba duheraho nyene turabe ivyakurikiye nk'uko tubibona ku murongo wa 27, ni mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ni mu gihimba ca 14. Havuga ngo, uwo mwanya Yesu arababwira ati, humura ni jewe, nimureke gutinya. Turabona yuko Yesu yaciye abaremesha n'ingoga, akabereka neza yuko atari igihume. Umurongo wa 28 nawe uravuga ngo, Petero aramwishura ati, mwami, asangwa ari wewe, mbarira nzahuri ku mazi. Benshi baravuga ko Petero atagize neza gusaba ngo agendere nawe ku mazi. Ahubwo jewe ko ndabibona, twovuga yuko yabaye intwari. Petero yarazi yuko Imana ishobora byose no kumukoresha ibikomeye. Ntidukwiye kumva ko Imana yodukoresha bito bito gusa. Turabona ko Yesu atasi ibyo Petero asabye, nk'uko tubibona ku murongo wa 29. Ngo nawe ati ingo. Petero yoruruka mu bwato, agendesha amaguru ku mazi, ngo aje aho Yesu ari. Hari n'abavuga ko Petero vyamunaniye kugendera ku mazi. Uko siko Bibiliya bivuga. Bibiliya ivuga yuko Petero yagendesheje amaguru ku mazi aje aho Yesu ari. Ibyo ntibivuga yuko yananiwe. No mu minsi yakurikiye, Imana yamukoresheje vyinshi. Ntidukekeranya n'ububasha bwari mu butumwa bwiza yigishije ku munsi wa Pentekote bwoshobora kubiranga. Umurongo wa 30 uvuga ngo, abonye igihuhusi aratinya, atanguye kuroka aratakamba ati, ntabara mwami. Igihe Petero yari karagendagenda ku mazi, yagumye ahanze amaso Yesu. Atanguye kuroka naho yaciye asenga, avuga mbere isengesho rigufi kurusha yandi masengesho yo muri Bibiliya, ati ntabara mwami. Iyo Simoni Petero abanza kudondagura yandi majambo nk'uko tubimenyereye, ati Mana, ni wewe ushobora byose, wewe uzi byose kandi uri hose, yari kwibuka kuvuga ico ariko arasaba yuko agomba ko amutabara amaze gushika ibwina mu mazi. Petero rero yaciye asenga n'ingoga mu buryo butomoye, aca doma urutoke kuco yagomba gusaba. Natwe nshuti yanje niko dukwiye gusenga. Turabe ku murongo wa 31 haravuga ngo, buno Yesu aramvura ukuboko aramucakira, aramubarira ati, yewe wukwizera guke, ni kuki wakekeranije? Ingorane Petero yagize nuko muri ako kanya yakuye amaso kuri Yesu akayashira ku mipfunda yari kirasuriranya. Natwe tugeze mu bihe bigoye, nshuti yanje, hari imipfunda myinshi iri kirasuriranya. Ico dukwiye nukugumiza amaso ku mwami wacu Yesu Kristo. Umurongo wa 32 n'uwa 33 haravuga ngo, buriye mu bwato umuyaga uraca, abari mu bwato baramupfukamira bati, nukuri uri umwana w'Imana. Yesu ico gitangaza yagikoze kugira ngo abantu bashikame neza mu kwizera. Na Petero we yizera cyane kugeza havuga ati, mpamagara nanje ngendere ku mazi. Yahavuye akura amaso kuri Yesu, hanyuma abona ibimugora. Ukwizera kwiwe kwarahungabanye.
ariko rero Petero sinomutwenga, kuko na jewe ni kenshi maze gukura amaso kuri Yesu, kandi nibaza yuko no kuri wewe vyoba vyaragushikiye. Ukwizera kwanje hari aho guhungabana. Muri iki gihe benshi bafise izo ngorane z'ukwizera guke, ariko ivyo vyose vyabaye kugira ngo abigishwa ba Yesu nabo bamenye neza ko ari umwana w'Imana, bamuheshe icubahiro. Reka turabe ivyakurikiye nk'uko tubisanga kuva ku murongo wa 34 kugeza ku wa 36. Haravuga ngo, bamaze kujabuka hakurya bafata imusozi mu ntara y'Igenesareti. Abantu baho hantu baramumenya, batumatumanako muri ico gihugu cose, bamuzanira abagwaye bose. Baramwinginga ngo abareke bakore ku buyonga bw'impuzu yiwe gusa, ababukozeko bose barakira. Inyuma y'ico gihuhusi, Yesu yashishikaye gukora, atunganiriza abantu mu ngorane zabo. Naho nyene turabona yuko abantu bakira bavuye hirya no hino, ariko muri ico gihe ca Kristo hoho vyari bikomeye. Abantu ibihumbi n'ibihumbi barizera, maze bose bagataha bakize. Twinjire rero mu gihimba ca 15 co muri ubwo butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Yesu yashishikaye gukora ibitangaza, yakijije abantu benshi indwara zabo, mbere agaburira n'irindi shengero ry'abantu 4,000, bose bararya barahaga. Iki gihimba ca 15 carongeye kwerekana yuko Yesu aticaye, tumubona nk'uwuguma agendagenda kandi akora. Mbere uko kugendagenda kwiwe kwahavuye kumushikana no kumusaraba. Turamaze kubona ingene yasa n'uwashibuwe n'abantu, n'ingene habaye kutumvikana hagati yiwe n'abarongozi b'idini. Muri iki gihimba turaza kubona ingene Yesu yari mu gikorwa ciwe, akavavanura rwose n'abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe. Turabe rero inyigisho z'abafarisayo uko Yesu yazibona. Dutangure turabe umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo, maze abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe baza kuri Yesu bavuye Yerusalemu, baramubaza bati, ni kuki abigishwa bawe barenga imigenzo twabwirijwe n'abakera, ntibakarabe iyo bagira barye? Abo bafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe bari baje bava kure i Yerusalemu. Mu gihimba giheze twabonye ingene Yesu n'abigishwa biwe bari mu gahinga, aho abantu batashobora kuronka n'ico bashira ku munwa, maze Yesu yaciye abagaburira. Ubiravye wohavugira ngo ni ibintu vyiza vy'igitangaza kubona abo barongozi b'idini baza kumviriza inyigisho za Yesu. Nta kindi catuma bava hirya no hino atari kurondera ico bomwumvako ngo kibabera urwitwazo rwo kumurega no kumugirira nabi. Nivyo rero batanguye kumwagiriza, ntivyari bijanye n'ukurenga ivyanditswe vyeranda, bamwagirije ivy'imigenzo yabo. Bagomba kumenya igituma abigishwa biwe badakaraba imbere yuko barya. Bari bakuye ku mugenzo wari uhasanzwe ari umugenzo w'Abayuda, ni ukuvuga ngo ni ivy'isuku ry'umubiri vyoba vyari bibaraje ishinga. Benshi bibaza yuko ikintu ukoze biciye mu mugenzo arico kirimwo gukira, haba ku mubiri canke ku mutima. Ariko umurongo wa 3 uvuga ngo, nawe arababaza ati, none mweho ni igiki catumye murenga icagezo c'Imana kubw'imigenzo yanyu? Urabona yuko Yesu nawe yaciye abibutsa yuko nabo nyene barenze icagezo c'Imana kubw'imigenzo yabo, kuko umugenzo wabo warabarekurira kurenga icagezwe kandi bakagerageza kubigira mu bwenge. Turabe kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6 uko Matayo avuga. Kuko Imana yavuze iti, uwo ni Yesu ariko arabandanya, wubahe so na nyoko, kandi iti, uwututse se canke nyina ntazabure kwicwa. Ariko mweho mugira muti, umuntu wese abwira se canke nyina
ati ico nari kugufashisha nico nzoshikanira Imana, ntiyubahe se canke nyina. Uko niko mwatituye ijambo ry'Imana kubw'imigenzo yanyu. Yesu avuga ati kubaha abavyeyi harimwo no kubafasha. Bobo uko bakora bavuga bati amahera yacu nayo guhereza Imana. Nguko guhereza Imana bituma atavyo gufasha abavyeyi. Ubwo rero bwaca bubu buryo buciye mu vy'Imana bwo kurenga icagezwe. Eka n'uyu munsi hari abana benshi batitwararika gufasha abavyeyi, kandi hariho n'abakozi b'Imana bishikira ngo bariko bakorera ishengero. Kandi rero mu bintu umukristo amenyekaniramwo harimwo ukuntu akoresha amahera yiwe n'ingene ahereza ayo mahera Imana. Abakuru b'idini mu gihe ca Yesu bari bashizeho itegeko rituma abantu bo kwirengagiza ntibafashe n'abavyeyi. Nagomba nshuti yanje ndakwibutse yuko Imana igomba yuko tubanza tukikura amadeni imbere yuko tuyihereza amahera. Imana iragomba yuko utunganya ivyawe egome n'ivy'ukuri, ariko iragomba ko ufasha umuryango wawe imbere yuko uyihereza. Ntugire urwitwazo ngo have utera induru mu muryango ngo nuko uri gukorera Imana. Benshi baratanga n'inusu y'umushahara wabo ngo bakorere Imana, ariko imiryango yabo nayo iri kwiricwa n'inzara. Ibyo ntibibereye, ni ibintu bitangaje cyane, ariko kandi si vyiza. Turabe umurongo w'indwi n'uw'umunani uko ivuga. Mwandyarya mwe, Yesaya yavuze neza ivyo yavugishwa n'Imana kuri mwebwe ati, aba bantu banyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo iri kure yanje. Yesu yita abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe ngo ni indyarya. Iryo jambo urumva yuko riteye ubwoba umunsi. Mu gihe ca Yesu iryo jambo ryasigura ugukina n'ico umuntu akora. Yesu yadomye urutoke ku kuntu abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe bakinisha ivyagezwe. Abakuru b'idini bari bakoze cane mu mugenzo wo gukaraba, ariko ibyo kwitaho ingene umutima umeze ntibabikurikirana cane, kandi ari byo bihambaye imbere y'Imana. Abo rero barenga icagezwe c'Imana kandi bishimikije ivy'Imana. Nshuti yanje mukundwa, muri iki gihe hari imigenzo myinshi n'amategeko menshi tugwamwo ntitumenye ingene ari ingorane zikomeye. Nk'ubu abavyeyi baritwararika kubwira abana ngo bakarabe imbere y'ukurya, ariko ntibitwaririke kumenya ibintu vyinshi vyanduza biboneka muri televiziyo, biboneka muri aya matelefone ngendanwa, eka no mu migenzo itandukanye, muri ya mazu y'ubutambiro canke hahandi barorerera ibyo bita amafilme. Ego gukaraba ni ngombwa, ariko ikiri imbere mu mutima w'umuntu nico gikomeye. Yesu rero yaciye ashishikara nk'uko tubibona ku murongo wa 10 n'uwa 11, avuga ati, ahamagara ishengero araribwira ati, nimwumve mu bitahure, ikija mu kanwa sico gihumanya umuntu, ariko ikiva mu kanwa nico kimuhumanya. Aha rero Yesu yagomba kwigisha yuko ukwandura gukuru ari uko mu mutima atari uko ku mubiri. Umurongo wa 12 nawe uravuga ngo, buno abigishwa baramwegera baramubarira bati, urazi yuko abafarisayo bumvise iryo jambo rikabatsitaza. Abigishwa baratangaye kubona Yesu yobabaza abafarisayo, kugeza aho vyabonetse yuko hari uruhagarara hagati ya Yesu n'abo bakuru b'idini. Ico cyo gushimikira ku mutima nico gikuru batumvikanako. Yesu yashimikiye ku kwigisha abigishwa biwe. Turabe ku murongo wa 13 ingene abivuga. Arabishura ati, icatewe cose Data wo mwijuru atateye kizorandurwa. Iki gitegwa Yesu avuga ni ubutegetsi canke idini. Hano birumvikana ko Yesu avuga ati,
idini ryose ritavuye kuri data wo mw'ijuru rizorandurwa. Umurongo wa 14 nawo uvuga ngo nimubareke, n'impumyi zirongora izindi, ariko impumyi yojana iyindi mpumyi zose zogwa mu cobo. Aha rero harimwo inyigisho ikomeye icumita mu mutima w'umuntu. Abo bafarisayo nibo bari abarongozi bahumye. Turabe ku murongo wa 15. Petero aramwishura ati, dusobanurire uwo mugani. Yesu yashishikaye kwigisha abigishwa biwe mu migani, mbere ntibari bwatahure ico avuga. Kuva ku murongo wa 16 kugeza ku wa 18 haravuga ngo, nawe aramubaza ati, mbega namwe muracari imburabwenge? Ntimuratahura yuko ikintu cose kigiye mu kanwa kija mu nda kigaca mu nzira yaco? Ariko ibiva mu kanwa biba biturutse mu mutima, nivyo bimuhumanya. Ibi rero birahambaye. Ikija mu kanwa k'umuntu sico kimuhumanya, ikiva mu kanwa nico kimuhumanya. Niko biri, ikiri mu mutima bitebe bitebuke kirasohoka kandi kigaca no mu kanwa. Umutima wawe rero mukunzi wanje niwo ukwiye kubungabunga kurusha kubungabunga umubiri, naho n'umubiri nawo atari uwo kwirengagiza. Umurongo wa 19 n'uwa 20 haravuga ngo, kuko mu mutima havamwo ivyiyumviro bibi, ubwicanyi, ubusambanyi, ubushurashuzi, ubusuma, kwagiriza abandi ibinyoma n'ukurogota. Ivyo vyose nivyo bihumanya umuntu, ariko kurisha intoke zidakaravye sivyo bimuhumanya. Nagira nshuti yanje, muri iki gihe ndakwibutse yuko tubibona aho duherereye. Turi mu gihe umenga ivyiyumviro vy'abantu bikwiye guhinduka, bikaba bishasha, bikaba ibitunganye, bikaba bishasha biharawe. Uko niko tubibona muri iyi minsi. Mbere tugeze mu gihe aho Yesaya yavuga ati, bazobona ibara abita ikibi iciza, iciza naco bakacita ikibi. Niko tubisoma mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya mu gihimba ca 5 umurongo wa 20. Muri iki gihe abizera Bibiliya umengo baragayitse. Mbega muri iki gihe aho abantu basa n'abugurutse amaso bagashobora guserura mu mwidegemvyo utangaje akari ku mutima, dusanga bashitse kuki? Dusanga n'ubu ako kari ku mutima ari ivyo vyiyumviro bibi duserura. Havuga ubwicanyi, ubusambanyi, ibinyoma, ubusuma n'ibitutsi. Ewe raba ibivugirwa ku maradiyo no ku mateleviziyo no mu binyamakuru bimwe bimwe, usanga ari biterasoni. Twuguruye amaso rero dusanga twuguruye isaho y'ingorane. Umuntu ategerezwa kugira karimbi atarenga. Nk'ubwo dushobora kugarana ibindi bikoko, ntibikwiye ko umuntu agira uburenganzira bwo gukora ico agomvye cose. Yesu yaratubwiye ikirushiriza guhumanya ico arico. Muri iki gihe umengo nugihe c'ukwirekura mu mwidegemvyo w'ubusambanyi, haba mu mashure, mu mashengero, ku maradiyo, ku mateleviziyo n'ahandi. Ibishusho biteye isoni bihimiriza ubusambanyi dusigaye tubisanga mu binyamakuru, ahashigwa amatangazo no ku bipfukisho vy'ibitabu. Aha ntituvuze ya matelefone ngendanwa na bwa buhinga bwa none. Mwene data nshuti mukundwa, ivyo vyose iyo birabishije amaso canke iyo uvyumvirije biraguhumanya, kandi nta numwe adashobora kugeragezwa n'ivyo bintu. Urwaruka rwacu rurakwiye kubimenya, ruranduzwa cane n'ibisa n'ivyo, kandi babikora umenga nibisanzwe. Abantu bavuga imvugo iharawe ngo ntawobuza abantu uburenganzira bwo gukora canke kuvuga ivyo biyumvamwo. Nico gituma nshuti yanje, ibintu biri mu mitima biriko birasohoka kandi birateye isoni. Twibuke rero yuko Yesu Kristo yabivuze ko
ariko nyene vyari biri n'uwu munsi niko biri birahumanya. Turabe ingene Yesu yahavuye akiza umukobwa w'umunyakananikazi. Ku murongo wa 21 haravuga ngo Yesu arahava aja muri Tiro ni Sidoni. Bwabaye ubwa mbere Kristo Yesu ava mu gihugu ca Isirayeli. Aha rero turahakura icigwa. Ubwa mbere yaje muri Isirayeli nk'umwami waho. Igihe yatuma abigishwa biwe yabategetse kuja mu bisagara vya Isirayeli. Hanyuma naho Yesu amaze gushiburwa n'abo b'Isirayeli niho uruhagarara rwakomeye. Mu mirongo iheze niho twabonye ukuvavanura kwa Yesu n'abakuru b'idini. Mbega vyagenze gute? Yesu yarenganye imbibe za Isirayeli aca ashiraho ikindi cagezwe co guha ikaze idasanzwe abanyamahanga. Murazi yuko abanyamahanga ata burenganzira bari bafise bwo kuja mu ikoraniro ry'abana b'Imana. Iyo kaze rero ivuga ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Reka turabe umurongo wa 22 n'uwa 23. Umunyakananikazi ava mu ntara yaho aratakamba ati, ngirira imbabazi se mwami, mwana wa Dawidi, umukobwa wanje afashwe nabi na dayimoni. Nawe ntiyamwishura ijambo na rimwe. Abigishwa biwe baza kuri we baramwinginga bati, murungike kuko agenda aratuvugiriza urwamo inyuma. Uwo munyakananikazi yari kivange c'amoko menshi kandi yari umunyamahanga. Amamuko yiwe avugwa mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igihimba c'indwi umurongo wa 26. Nta na kimwe yapfana na Yesu nk'umwana wa Dawidi. Hanyuma amaze kumwita gutyo asemerera atakamba, Yesu nta jambo yamwishuye. Abigishwa baravuga bati, murungike kuko agenda aradusemererera inyuma. Yesu arabagora kandi wamengo nta n'uburenganzira afise bwo kubavugisha. Umurongo wa 24 uravuga ngo abishura ati, sinatumwe ku bandi atari ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli. Iryo jambo wamengo rirateye amakenga, ariko niko vyari bimeze. Icambere catumye Yesu aza mu isi kwasobanura ko ari ugushitsa ubuhanuzi bwavuga umwami azokwamuka mu ruvyaro rwa Dawidi. Yesu yagomba yuko n'uwo munyakananikazi abanza gutahura ivyo. Yesu yaje nk'umwami w'Abayuda. Ico cari cambere abantu bategerezwa gutahura. No ku musaraba bamubamvyeko hari handitswe ngo uwu ni Yesu umwami w'Abayuda. Reka rero twumve uwo mugore w'umunyamahanga kazi ingene yahavuye ashishikara. Umurongo wa 25 uvuga ngo amushikiriye aramupfukamira ati, ntabara se mwami. Uwo mugore igihe yamubwira ati, mwana wa Dawidi, Yesu yavuze ati, sinatumwe ku bandi atari ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli. Uwo mugore w'umunyamahanga kazi rero ntaco yategerezwa kubaza uwo mwana wa Dawidi. Ariko uwo mugore araza aramupfukamira amwita umwami, aca musaba kumufasha. Turaza kubona ingene yahavuye amufasha. Umurongo wa 26 uravuga ngo aramwishura ati, si vyiza gufata umutima w'abana ukawuterera utubwa. Iryo jambo urumva ko rikomeye cane mukunzi. Kumbura iryo jambo iyo ribwirwa twebwe uwo munsi, iyo ribwirwa wewe canke nanje uwo munsi, twari guhava duca dutakara tugatangura gushavura. Tukamwishura tuti, urabona ingene utubwira amajambo mabi. Tukaca twigira, mugabo twaba tujanye ingorane yacu. Umurongo wa 27 uravuga uti, nawe ati nkako mwami, kuko utubwa natwo twirira utuvunguka dukorokera munsi y'ameza y'abanyenetwo. Umviriza ingene uwo mukenyezi w'igitangaza yishuye.
Muribuka ko Yesu yavuze umugani w'umworo yarya utuvunguka twakoroka tuva ku meza y'umutunzi n'imbwa zaza gufyeta ibisebe by'uwo mworo. Abisirayeli rero bakoresha ijambo akabwa bavuga abanyamahanga. Uwo mugore nawe yaremeye iryo zina naho ryari ribi kuko yizera umwami Yesu, kandi cyane cyane yaranamufise ko icamugombako. Ni kuri iri jambo ryo guca bugufi k'uyu mukenyezi inshuti yanje nagomba turangirize ko ikiganiro cy'uwo munsi. Rumvise yuko hariho byinshi Yesu yakoze naho abakuru b'idini bakomeza bamugwanya. Ahanini turabona yuko ukuza kwiwe kwatumye ubuntu butangaje butuvyagiramwo na twebwe abari kure, no kuvuga abanyamahanga. Igihambaye rero uhamagarirwa uwo munsi kandi nanje mpamagarirwa nuguca bugufi tukamwizera tukakira ubwo buntu. Reka turangize dusenga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, turagukengurukiye ko Yesu Kristo yaje yigisha mu Bisirayeli ariko akagera n'igihe akajabuka mu banyamahanga. Ubutumwa bwiza bwaranadushikiriye natwe abanyamahanga. Ndasengeye rero umuntu yakurikiranye iki cigwa cy'uwo munsi yari muri abo banyamahanga akaba abonye ubwo buntu yagiriwe, umuhe gutera intambuko yo kwizera Yesu no kumwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, kugira ngo nawe abone neza iba mu kugendana nawe. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi igaruke ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ivyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.